ikibazo cy'amazi kitazohera mu Burundi muga abantu bashaka ko uno munsi imitumba yose cironka amazi kwitaronka amazi dusubire mu Misiri ya nimwambwira igihugu cyateye imbere mu munsi umwe mu mwaka umwe mu myaka ibiri nzora Ubushinwa nti muri mu gihugu vya mbere bitunze ku isi mu 1949 cyari igihugu gikennye kiri munsi y'u Burundi mu bihumbi 2020 bari bihaye imyaka 50 mu 2030 niho bokwije imyaka 50 kugira kibe ari igihugu giteye imbere gitunze mugabo 2020 basanze bamaze gushika Yoswa yavuga ngo sinzobakuraho bose ngo mumenye ko bazogumaho ngo bababere ibigeragezo bababere imitego bobo igihe twebe twari tugowe bari mu binyana ubu rero abarundi bameze neza ubu bamerewe nabi nibo rero bace bababwira bakabaca intege bakabononera kugira muciki nkokora ya shatani ce yinjira muce muvuga ngo hariho ibigatanya bizotumara ngo twisubirire mu 1995 Burya rero ukazobona ukwegwa no kugunda abene gihugu umenye ko hari umutima wakwinjiyemo cugenda ufuka musenge hariho uwundi mutima bawaje ico muze muraciyumvira muribuka umwami Ahabu canke Akabu umwami Ahabu yagiye kwiba umurima wa Naboti acaramwica Imana iravuga iti wewe ahimbwa zisabagiriye amaraso ya Naboti niho zizosabagirira n'amaraso yawe igihe kigeze cyo guhana Imana iravuga iti irakoranya inteke iti nshaka kuronka umuntu azompanira Akabu ingene bizogenda ngo umutima umwe uraza uti genda bishoboye atuzogira gute ngo nzoshiramwo umutima abahanuzi umutima w'ikinyoma mu bahanuzi ngo hanyuma bace bamuhenda abakozi b'Imana aho nkica muragitegera neza ngo nzobashiramo umutima w'ikinyoma ntabakozi b'Imana gaba bafise imitima y'ikinyoma badahanura abategetsi aho kubahanura ahubwo aribo babatyoza aribo babaca intege Ujya ni wa mutima w'ikinyoma baba babashizemwo umukozi w'Imana azokumva atari ko akora mutima wo guhanura hari abakozi b'Imana biyicariye ngaho atarakimwe ariko barakora badatera intege abarongozi batabahanura batababwiza ukuri bashaka kubahenda umuntu azi yuko atacari ko aramarira uburongozi nasenge kugira ngo uwo mutima muvemwo w'ikinyoma haza umutima mwiza abakozi b'Imana ni mwebwe ahubwo mwebwe nimwe shetani ikorera ko kuruta umutima mubi nimwokoreramwo kuko bazi ko mwohava mwigisha vyiza abantu b'Imana bakaja ku murongo iyo mutima mubi ucuza ukabashiramwo ikinyoma kugira mutwigisha ikinyoma mwigisha ikinyoma umuntu azi ko ariko yigisha ikinyoma ubu nyene nahinduke kugira asabe mutima mweranda azane wa mutima mwiza umutima uzotuma muba abahanuzi bukuri ntimuhanure ikinyoma haraje umuhanuzi mwiza Mishe araza aramubwira ati ntugende ukagenda uraherayo ngo sinababwiye ko atigera mpanurira neza uyo kumbe hari abandi bahanuzi majorite baciye bahubisha Akabu Wahabu acavuga ngo hango mbere ndababwire ngo camu mupfunga ngo uyu Mishe ngo amhanura ibinyoma kumbe ni wahanura vyiza ngo camu mupfunga ngo nzogaruka ngo muze muramuhanga utuzi duke intica ntikize ngo nzogo gushika ngarutse ndamwereka igihano nzomuha nawe acavuga ati ndarahiye izina ry'Imana ati nawe ukazogaruka uzocumenya ko atari Imana bimbwiye acahera ku rugamba zambwa zisabagirira amaraso yiwe hahandi zasabagirira amaraso ya wa mworo Naboti niho ndasomye nk'indongozi nkavuga nti Imana uzumfashe sinze ndenganye umukene sinze ndenganye umuntu mutoyi ubwo indongozi zihora zivyiyumvira nkazi kasoma zivuga ati jewe simere nkahawe yarafise umugore w'ikigaba Jezabel niwe yamutekesheje umutwe ngo ni watuma wewe ngo pararangana ngo reka nakwereka ingene bigenda acaragenda mwambika ikinyoma ngo yatutse umwami n'Imana abantu bose bacamucira urubanza baramwica Naboti azize ikinyoma cy'umugore wa Ahabu bana b'Imana indongozi muri ngaha kandi indongozi n'abakozi b'Imana murimwe murumva
baba barongoye abandi mu ntwaro baba abakozi b'Imana twese dusabe uwo mutima mweranda atuzeko. Reka tuje ku gigabane cya kabiri. Abatwagwa namwe namwe mwumvirize neza kuko ubu namwe murashikiriwe kare mwari mwaryoye ngo bari kwavuga indongozi gusa. Namwe murashikiriwe Imana ivuga ati namwe busho bwanje rero namwe mwumvirize ingene bimeze muce mwumva iyo tuva niho dutegera iyo tuva. Kandi nawe mukuku wanje uku ni ku mwami uhoraho agize ati raba ngira nce urubanza hagati y'ibitungwa n'ibindi, hagati y'imfizi z'intama n'iz'impene. Mbega muvyita icoroshe iyo murishije umugutu mwiza uwo mwari mushigaje mukawukandagirisha inzara. Muri Bibiliya y'Abakatolika bavuga ngo mwagize kurisha ubwatsi butotahaye ngo muca mubona ko ari vyiza guca mutakanga ubwo musigaje ngo kugira ibitungwa bindi bize birye ubwatsi mwatakanze. Murumva mugize gutakanga kurya ubwatsi butotahaye mwenyene none mwace mubona ko ari vyiza guca mutakanga umusigaye kwankiriza. Bandanya. Mbega muvyita icoroshe iyo murishije umugutu mwiza uwo mwari mushigaje mukawutakangisha inzara, canke iyo mushotse amazi y'umusarara ayo mwari mushigaje mukayaca iyondoyondo. Murumva ngo mukanywa amazi y'umusarara ngo ayo musigaje mugaca muyatakanga nayo nyene kugira izindi zize kunywa ibyo mwatovye. Maze intama zanje zo zisigaye zijya ivy'inzara zanyu zatakanze zigashoka ay'inzara zanyu zaciye iyondoyondo. Nuko rero uku ni ku mwami uhoraho azibariye atehe jewe nyene ngira nce urubanza hagati y'ibitungwa bivyibushe n'ibindi binanutse. Mwumvise Imana yashavuye kuko abarya ubwatsi butotaye bagaca batakaga ubusigaye ngo abandi bace barya ubwo bwatsi batakanze. Abaca banywa amazi y'umusarara bagaca bonona bakayatakanga yandi kugira ngo izindi ntama zinywe ayatobekaye. Ati rero ngira nce urubanza hagati y'igitungwa n'ikindi. Rero mwumvise Imana yenye ivuze iti ngira niyizire nce urubanza hagati y'igitungwa n'ikindi. Ko muzisitisha imbavu n'ibitugu izigwaye zose mukazisunikisha amahembe yanyu gushitsa muzisanzarije kure. Nico gituma ngira nkize umukuku wanje ngo ntube ukiba inyagano ukundi, kandi nce urubanza hagati y'ibitungwa n'ibindi. Nzoziha umwungere umwe nawe azoziragira, niwe musavyi wanje Dawidi azoziragira abe umwungere wazo. Ati banze ndere bomve neza atungiye kuzana umwungere umwe niwe azoziragira n'umusuku wanje Dawudi. Muce mwumva ico gihe niho muca mwumva ingene vyagenze gushikaho Imana irondera uwo mwungere umwe. Bandanya. Nanje uhoraho nzoba Imana yazo n'umusavyi wanje Dawidi azobasegaba murizo. Ni jewe uhoraho mbivuze. Kandi nzosezerana nazo isezerano ry'amahoro, kandi nzoherengeteza ibikoko vy'inkazi mu gihugu, maze zizokwibera amahoro mu gahinga ziryamire mu mashamba. Nzoziha umugisha hamwe n'uturambi duherereye ku musozi wanje, kandi nzorekura imvura mu gihe cyayo. Hazogwa imvura ihesha umugisha, maze igiti cyo mw'ishamba kizokwama isi yimbuke ivyimburo vyayo. Nazo zizokwibera amahoro mu gihugu cyazo, kandi zizomenya yuko jewe nduhoraho igihe nzoba maze kuvuna ibiti vy'ingogo zambitswe
no kuzirokora mu maboko y'abazihinduye abaja. Ntizizokongera kuba inyagano z'abanyamahanga ukundi canke ibikoko vyo kw'isi ngo bizirotse, ariko zizokwibera amahoro atakiziteye ubwoba. Nzozimereza umuyigwe w'agahagarika, kandi ntizizosubira kumagwa n'inzara mu gihugu canke guteterezwa n'abanyamahanga ukundi, maze zizomenya yuko jewe Uhoraho Imana yazo ndi kumwe nazo, kandi yuko ari abantu banje, aribo ab'inzu y'Abisirayeli, niko Umwami Uhoraho agize. Kandi namwe ntama zanje, mwantama z'icibare canje, muri abantu nanje ndi Imana yanyu, niko Umwami Uhoraho agize. Amen. Amen. Dukomera amashi Imana. Aha muriko muraraba ikintu catugenjeje urwo rugendo rwose n'ingere twari dufise ivyizigiro vya kazoza. Murumva ko turi mu 1996 twariko turasenga tubaza Imana tuti aha tuzohava amahoro, hanyuma tuja kuhanuza ivyagezwe ivyanditswe. Niho twasoma iri jambo muri Ezekiel 34. Murumva ko ari ikigabane cyose turaraba tuca tugira umwizero tuti tuzoshika kandi bizogenda neza. Hariho twari turi kumwe ico gihe, kandi n'umunyengozi yitwa Ndibanjanise, twari turi kumwe aho hantu turiko turasenga, ntakiriho. Imana imwakire. Abo twari kumwe beshi, mbere umugwi wo gusenga beshi sanga nyene urwo rugamba rwarabahitanye. Nta kundi indongozi nziza niyemera kwigura abandi, kuko utemeye kwitanga ngo abandi bakire mwese mupfa mwese. Utemeye kwitanga ngo abandi bakire, dutegeza kwitanga. Politike y'ukuri je nagiye kwimenya neza mu 88 havuye ivya Ntega Marangara. Mu 89 baciye batunganya inama amakoroke dorinite, muravyibuka. Muri ayo makoroke niho havugiwe ukuri gushikaho twebwe abanyeshure nari mu 11 twasigaye turabazanya tuti ibi vyarabaye nivyo. Naciye nibuka umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira, igihe wari kurabaza uwahoze ari buramatari i Bururi, urya mugwi umubwiye ko uzomugendera, abana biwe baciye bavuga bati yagira apfungwe, baca baraduga. Baduze ngo bagiye kuraba ingene se afatwa, aja muri saro, hama nabo bashitse baca bashikira mu kigo, bicara mu kindi cumba kiri inyuma bumviriza ivyo se bamubaza n'ivyo avuga. Aravuga ukuri kandi yarakuvutse vy'ukuri, yaravuze ukuri kwose kwose. Hanyuma abo muri severe batashe, abana be ngo baca baja kumubaza bati papa tubwiza ukuri, ivyo vyarabaye, ivyo vyarabaye? Atego. Barumiwe. Nchasubira nibuka abanyabujumbura mwarumvise ibyabaye kuri mu Ngagara ku bintu vya Nyakabete. Bagiye komisiyo terebye igiye kugarura inzu yari yaranyazwe, abantu baragumuka ngo ntisubizwa. Hanyuma hariho urunganwe rwanje twakuranye, umunsi umwe baraza kuntemberera bambaza ivyo ari vyo, bati twebwe ibintu bivugirwa muri saro mu masaro iwacu ntidumenye ivyo ari vyo, kandi turabona ko ari ibintu bibi. Ni nabo batagoye kumbwira yuko ibya 2015 ko bizoba. Cyo nabwiye ko byarimo amacakubiri menshi. Hanyuma ndabiganira ibintu ingene vyagenze. Umwe muri bacavuga ati igenzo tubamwo ni abatari ya papa, amahera turayifitiye, turonderanye uwo muryango tubasubiza inzu yabo. Yaciye yumva yirevorose ku mutima kubera atashaka karenganyo. Hanyuma Charamubwira ntega ntibigoye, ntimurashaka kurondera iyo famille, ntimukavyumvikana, no kuribagurira mwashaka kuribagurira, biva ku ingene iyo famille bishaka. Hanyuma mu nyuma camubwira ngo rega burya twavuye tubatora, ngo kandi ngo burya yanzu ngo twaciye tuyibagurira hajya mwirohera, ngo twaciye tuyibagurira atubanye neza atakibazo. Hari uwundi bari baranyaze inzu mu Nyakabiga,
niwe nabajije none ubu mubanye gute nabajya ko mubana hagufi na hagufi bajya bari baranyaza inzu yanyu namwe mupanze iyumvira barabanyaza inzu yiwabo kuko bishe se wabo baca bapanga impande hajya mu Nyakabiga uwo yabanyaza inzu ba mu nzu yabo nabo bapanze ariko hageze ko basubiza yanzu ntibigeze bavuga ngo banzu duhero n'amahera twapanze ko nawe uri mu nzu yacu eka byerekana ko ari mutima mweranda aba ariko arakora ariko ico gihe cyo mu 1989 bamaze kuvuga ivya ina u bakavuga ubwicaye bw'irindwi na kabiri ubwo 1969 1938 baravuga mugabo bashitse kuvya ina u murumva ko twebwe urunganwe twaca dukogwako urumva ngo umwana w'umuhutu bashirako u mu wa gatandatu umwana w'umututsi bagashirako i hageze kuri konkuru hagaca babona uri kuri u ngatora konkuru uri ko i agatora konkuru ivyo tubimenya muri izo nama colloque de l'unité murumva ko twebwe ndibuka hariho umuhungu yari yize umwaka wa gatandatu inshuro 8 jewe yatanguye mu wa gatandatu ndi mu wa mbere yaradubuye duca turigana twatoreye konkuru rimwe hanyuma rero niwe yaciye avuga ngo ndamenye bwa bundi gwigene nabo wa mbere mu ishuri sintore konkuru ngo byari ivyo ico gihe murabona ko abinkuru mu banyeshuri benshi turi mu kagwi nyene kujya abanyeshuri batera inkuru hariho umwe yaciye avuga ngo shango ubona ngo ivyirindwi na kabiri vyogaruka guraza abantu bahatungiye cyaravugira muhungu naho vyogaruka ntari igihe bitokorera vyo bukundi mugurumva turi misore twiga mu mashuri yisumbuye biruko ndiko ndasoma rero mu ijambo ry'Imana nkabona ibintu ngo mwagize kurisha ubwatsi butotahaye muca muratabatanga n'ubundi ivyo twavuga ko bitabaye mu Burundi mu bene gihugu nivyabaye ngo mwagize kunywa amazi y'umusara muca mura ko ari vyiza guca mutabatanga ngo abandi ntibanywe meza ivyo ntivyabaye ndazi yuko hari abantu bimaze gushikira batari bake nta hantu murabona nkobo muri urbanisme baheza kuviabiliza batanze amatongo ukazubona nk'umuntu aje agataba musi yawe akahimba gushika inzu yawe isenyuka batanga amaparcelle wewe uzofise parcelle leta yaguhaye ugacushaka kucutwara izindi zibiri ugacuja kuzigurisha kuri wa wundi mwene gihugu yarafise uburenganzira bwo kuronka iyo parcelle kubera wewe ufise igihagararo uzi yuko abo muri urbanisme baca baguha ugacuja kugurisha ku mwene gihugu none ngaho n'ubumenje gari abantu bacumura batazi ko ariko baracumura ariko hari ikintu gikomeye cyane ngo mwagiye gutera ibitugu n'imbavu mugatera amahembe yanyu ibitungwa bigoyagoya gushika mubishwiragije hanze uraza abantu banyaze ivy'abandi murumva Imana ivyikarira gaho kugira ngo ivyikarira abantu banyaze ivy'abandi ngirango no munsi hariho abacavuga bati je ndagiye gusubiza kabisa nk'uwo wundi yaciye avuga ati ndagiye kurondera umuryango twanyaze igihe ujya mu gwo kumenye kuri no kurekuranira wari uri bururi niho bashinze intahe barerekana baterega bajya abantu naho ubona batagira agatongo bamwe mu gatongo gatoyi bati itongo ryabo ryari rijya bati vyagenze gute bati burya igihe bahejeje kwica ujya mugabo bajya abana n'umugore baci babashumba burya mugabo itongo ricari bagwiwe hanyuma aho bagwanirije ubushumba n'ubugeregwa aca bamanyurira kajya ku itongo ryabo bati none kubera iki senete bitabikoze bati ibururi nta senete yakoreyeyo kubera bavuga ngo nta mpunzi ngo 72 ngo ziriyo ngo barishwe gusa barabishe barabamara ku buryo atampunzi yabayeyo yuko abene gihugu nabo bafise uruhara runini mu ntwaro ziba ari intwaro mbi barakora nabo bibi bakanyaga ngo kubera ngo barashigikiwe ngo n'indongozi ngo begamiye umusozi hari abantu bavuga ngo je ampare politique ngo negamiye umusozi ugacugenda ugacisha ku buhomba abandi ivyo Imana ntishobora kuvyemera gusahura gusahura vyo kabisa murabizi ko abantu barasahuye ibitungwa vy'abandi kabisa
noneho rero Imana yamaze kubera ivyo vyose vyarayirunguriye ishiravuga iti jewe nyene ngira niyizire ati nzozana umwungere w'ukuri umusuku wanje Dawudi ni umuntu mwiza cyane ba Dawudi oya ubonye honyene Imana irungitse Samueli kuja kumusiga amavuta ikavuga ngo nabonye ngo umuntu afise umutima ngo jewe nkunda ngo genda kwa Yesu ngo umuhungu wiwe Dawudi murabona ko imisi yose Imana yameca ivugira ngo kubera ubuntu nagiriye umukundwa wanje Dawudi Salomo sinzosambura ubwami bwawe kubera mbere n'igihe utazobukira ari nkabusambura nzogumiza akabuto kuri bene Dawudi. Uravye Dawudi yo yavuye burya rero tuze turasoma Bibiliya kabisa. Dawudi iyo yamuka ivyo vyantumye kugira ngo ndabitegere neza narondeye amamuko ya Yesu musomye muri Matayo ngo nakavyaye nakavyara naka biraduga ncaragenda ronja kurondera ingene ka kabuto ko kwa Dawudi kazovamwo umwami w'isi ncasanga Dawudi yamuka ku miryango ibiri umuryango w'ibivume Abamowabu mu gitabo ca Rusi musubiri murabe ingene Elimeleki inzara i Betelehemu yarahateye acarahungahungira mu gihugu cy'ibivume kandi hari umuhanuzi yavuze ngo we Betelehemu ya Yuda ngo ntakuri muto mu miryango ya bene Israeli wewe nyene hano hazovuka umwami azotwara isi. Imana arabivuze ntuzacarahahunga acaja ahungira mu Bamowabu umuhungu we acarongora urya Rusi. Hanyuma mu nyuma Imana bose irabahamagara abo bahungu babiri ba Elimeleki na Elimeleki arapfa niho hacasigara Naomi n'abakazana biwe. Naomi ati ndasubiye iwacu nta kundi ntaco ncera. Hanyuma babakazana biwe bamukurikiye arababwira ati rega nta muhungu ufise bwebwe hari yanzobaha nimugume ngahi wanyu. Rusi acahitamwo kumukurikira ati iyo uzoja niyo nzoja Imana yawe izoba Imana yanje kuko bari bamaze kubona ko Naomi afise Imana Elimeleki yarafise Imana ikomeye kuko bo basenga ibigirwamana. Rusi acaramukurikira amukurikiye mu nyuma acavyara kuri mwe nawe na Elimeleki yitwa Bowaze aravyara avyara umuhungu uwo muhungu abavyaye nawe niwe yagiye kuvyara se wa Dawudi. Icabira bandanye uko Dawudi murumva ko ni kivange ariko yaravuyemo umwami akomeye cyane ntagiye umuntu numwe azosubira kwihebura ngo ndigitabwa ngo ndigitabwa ngo ntaco nzovamwo mwese aha murafise ico muzovamwo mwese nta muntu numwe Imana yaremye imuremeye kuba mubi kuko Imana yarabivuze iriko iravuga ko izorokora abana bayo. Igihe Daniel nyene yariko arabona imyaka 70 kwigeze agasoma muri Yeremiya niyo yaciye abona ho bijanditse ngo ndabafitiye umugambi n'imigambi ndabafitiye ngo si imigambi y'amarusho ngo ni imigambi y'amahoro nzobagirira neza. Murumva ibintu bivuze kuri Yeremiya abo bantu bagacaja kubabaja mugasa Daniel akaja gusoma akavuga ati hari ivyanditse tuzokira namwe bw'Abarundi ujya kiriya gihe mwari mu ngorane zikomeye twari tugowe tumerewe nabi ntitwashobora kwicara nkuko twicaye nta mutegetsi yashobora kuja mu bene gihugu ngo avuge ariko Imana yaravuze iti jewe nyene nzoza muzogira ayo magume yose ariko nzoza. Ni Imana ivuga iti imaze kubona vyose murumva byaracanganye habura indongozi n'abene gihugu barasubiranamwo biburudubi none mu Burundi ntivyabaye gayemwe vyarabaye Abarundi turononeranira turasubiranamwo turanyagana. Imana rero ivuga iti rero ubungira nizanira umwungera zo baragira neza bitanguye ryari aho mubona umukuru w'igihugu ariko akora mwibeto bitanguye ryari kera ko umukuru w'igihugu twaratumubona muri Reka Butere ngo namubonye ubonye Reka Butere iciye hejuru ngo nabonye umukuru w'igihugu mugaba zabona kwibeto abene gihugu bose n'indongozi kwibeto bose bitanguye ryari
niba Imana yari yaravuze iti nzogi i Burundi nzobukiza dutangura kuja kwibeto turibakira amashure abantu barabona ko batwagisambura ishuri kuko nigi wabo Imana rero imaze kubona ko ubutegetsi buhari iravuga iti nzosezerana n'ubusho bwanje isezerano ry'amahoro yemwe tuvugana ukuri nta mahoro mubona na bamwe bagaya barakubwira ngo kameme amahoro turayafise basa tuvugana ukuri na bamwe bagaya bamwe bantashima zampumyi batabona iyo tugeze baravuga ngo kameme amahoro tuyarimwo ndava Ingozi saa 5 y'ijoro ngashika i Bujumbura ndava i Bujumbura minwe nkaduga Ingozi Imana nayo yavuze iti nzosezerana n'ubusho bwanje nzosezerana n'ibyo bitungwa isezerano ry'amahoro mpeze nzimanganye ibikoko bikara mu gihugu mwumvise igituba dufise amahoro mpeze nzimanganye ibikoko bikara mu gihugu abo bantu bicana Imana yavuga iti ndakuzimanganije mva ngaha mu gihugu abarundi bakidegemvya bagatembera ivyo niko vyamye erega genda bivuga mu ntahe kugira ngo twumve iyo tuva kugira ngo duce tumenyere dutegura kazoza kacu ngo ibitungwa ngo bizokwibera mu bugaragwa mu mahoro hariho umutamu umunsi umwe numvise avuze ngo uhimvye ntabura harara ngo araryama no kugisomera we kizoba bayihimbiye aba yariye murazi yanzara ngo nzoba ndambara ibitungwa bizokwiberaho mu mahoro abarundi bazokwiberaho mu mahoro none sivyo turiko turabona mugani mwiyumvire kiriya gihe rero twasomira ijambo muvyiyumvire ingene vyari bimeze ino munsi camuraba nzobahera umuhezagiro hamwe n'umicungararo y'umusozi wanje umusozi w'Imana nuwo Jerazi ko ivyo vyama bintangaza Musa igihe Imana ari kwiramubwira ikimenyetso amubwiye ngo nikimenyamenya uzogaruka gusegera kuri uwo musozi nyene hamwe yamubonekera Musa arasubiyeyo hariya kuri Horebe Sinai arasubirayo niho yamuhereye amabwiriza ibaze yari yarabivuze ngo nikimenyamenya ngo kubwira ikimenyetso ngo uzogaruka ngo kuri uwo musozi nyene tuzosubira tuhahurire turabaragiye mu minsi irasubiye arakata agarutse hahandi kandi murazi ko muri rya bishungara ariho yaciye ahurira na sebukwe nyene ngo nzobahera umuhezagiro hamwe n'imicungararo y'umusozi wanje nama ntangazwa iyo bavuze ngo mu Mana azamugera ngo abamisiyonere ngo bakiza ubwa mbere barashitse muyaga biranka ko bahagarara bavuga ngo dutegereza kuja kuraba ngo iyo Mana abarundi basenga ngo tugende kuyisambura baca bava muyaga barabandanya n'Igitega mu bisanzwe ngo bari bazi ko bazoba ahantu ku musozi witwa Munyinya hari Bugendana ariko ingene Imana yabakatishije bagaca baduga bakajabuka Ruvubu n'ingene ari uruzi runini bakarujabuka bakaduga hejuru ngo indogobwa ngo bari bariko ngo zica ziriryamira zihashitse ngo zaciye ziryamira ziranka kwava bati zirarushe nta kundi twavuye umuyaga turashitse aha zarushe reka tubaze turindire tuzobandanya urugendeje bukeye barazivyura ziranka kuvyuka barazirindira ngo bukeye kandi baravyura ziranka kuvyuka ngo bacavanga ngo twibakira hanyene hajya niho bagiye kubaka kuri kaya gasozi hariya hejuru hari hahateze neza ahantu hitwa Munyinya muzohabona uri mugero ucuraba urabibugendana ahantu hashashe cyane ndiko ndiyumvira rero ingene abarundi nabo bakubwira batushitse mugera amahoro azobabonetse hanyuma mwezi gisabo ngo akabaza umuhanuzi wiwe mu bijanye n'Imana mu Burundi byari hatari cyo kimwe n'abami nta mwami numwe nabonye atagira umuhanuzi nta mwami atagira umuhanuzi mu vy'ijambo ry'Imana mwezi rero ngo yarabajije umuhanuzi ngo acamubwira ngo yamubajije ngo tuhatere ngo tubatere cyane ntitubatere ngo nubareke ngo niba barabi Imana ngo bazobaho ngo niba batarabi Imana naho ngo ya Mana yimugira ngo izobikuriraho ngo riko yamubwiye bacareka kubatera ahantu hitwa mu Mana zamugera kuva abazungu baje bahasanga hitwa mu Mana zamugera umusozi w'Imana umunsi umwe rero murabona ko hari ahantu hari centrale solaire harya hakujya ku mubuga hajya hubatswe n'abanyisirayeli umunsi wo kugurura ujya muyaga nkuba uwo munyisirayeli acavuga
mu gutangura ijambo ryiwe yavuze ngo umuco wavuye Isiyoni ngo kwira isi yose, ngo none umuco uvuye Isiyoni ngo kwiye Uburundi. Akivuze uko nca ndabona aho vyanditse muri Bibiliya, nca ndaba imugera hajya hakurya. Nanje rega n'ijambo nacane nateguye ryaciri hagarara nca nshinge intaho Imana ukuri. Navuga nterega hajya hakurya ni mu Mana zamugera. Umuco wavuye Isiyoni none ushitse mugera mu Mana zamugera ku musozi. Ajya rero turafise burya ibanga ry'igihugu tudakwiye kuza turiregagiza. Ngo nzogwisha imvura igihe cyayo, imvura y'umugisha. Yemwe tuvugana ukuri, muravye ingene imvura yahora icika tukayibura kuva twemeje mu bwirizwa shingiro ko Imana ifise ikibanza ca mbere. Murabona ingene turonka imvura mu gihe cyayo. Mugatumenje nyene Imana yajavanga ndabereke ko imvura ari gwanje. Abantu je barantwenza n'abantu birirwa baravuga ngurumva ngo ejo ngo imvura izogwa go sangapi. Imvura ni gwawe, imvura ni y'Imana si gwawe. Rero muze muramenya yuko iyo muhindukiye ntimuraba Imana, Imana nayo irahindukiza umugongo. Nico gituma hajya mwabona inzara mukabona ubunoge hariho imvo ngo nzogwisha imvura ya mu gihe cyayo, imvura y'umugisha. Igiti cyo mu mirima kizokwama icamwa caco. Ayo gabashi murabona ingene ivyamwa ubu vyama. Hariho wambwiye ngo hari igitagaza ngo kiko kiraba ngo yamezi ngo itomate zahora zizimvye ngo none zamanutse ibeye. Ni kandi ntabantu ntibahora barima itomate mu mvura, bahora bazirima mu ci gusa. Ngo none ngo havyerekana ko umwimba abaye mwinshi. Igiti c'icamwa mu mirima kizokwama icamwa caco, isi yimbuka ivyimburwa vyayo. Jene mumbwire abakuza aho hambere mwari bwawe n'ibigori bifise amababi nk'itire busa kumuka yewe. Kumbura muri iki ngene tubika neza, ni muri buka Yozefu ivyo yabwiye umwami Farao atazoza imyaka 7 y'agahimbo n'imyaka 7 y'inzara. Nico gituma anajesa ajya twama twabitsebaga, kuko Imana iminsi yose iragucira agace iti prevenir gestion. Umusesekara dushora abanyamahanga nabo baryeko, mugabo natwe twibikire kuko ivyimburwa si vy'iwacu gusa, isi ntisakaye. Ngo ntibazosubira kwicwa na kigoyi, ngo dukore umunwa wose uronka icyo ufungura. Ngo ntibazosubira kwicwa na kigoyi mu gihugu, kandi ntibazosubira kwambikwa ibara n'amakungu. Murazi abantu bari babujije abantu ngo ntibaze muri irya nama mpuzamakungu imwe yakomesa, guhera ku nama y'abakenyezi b'imboneza, guhera ku nama y'abakuru b'ibihugu muri komesa, guhera no kuri irya table ronde y'abagwizatunga. Murazi ko haje ibihugu 168, amadelegasiyo yararenga 600 yaje mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mwaka mu kw'icumi, kw'icumi na rimwe, kw'icumi na kabiri ngo igihugu nikizosubira kwambikwa ibara n'amakungu. Uno munsi Burundi burahezagirwa, turabatabazi. Ubu barakubwira bati hariho ibintu bimeze nabi mu gihugu iki, ngo mudutabare mudufashe. Ubu baravuga bati turazi ko Burundi bufise akamaro mu karere mw'isi. None ivyo vyari bihari ico gihe? Ngo niho rero bazomenya ko ari jewe ndi umukama Imana yabo, ndi kumwe nabo bakaba igihugu canje. Ngo niriyazwe n'umukama. Murumva Imana ico gisomwa twagisomye mu 96 niho twatawe gisoma. Je nakigendera ko nkagoma mvuga nti je ndazi ko tuzokira, ndazi ko tuzokira, ndazi ko tuzokira. Biranditse kurya Daniel yavuga ati imyaka 70 yaheze, ihaheze tutegeza kuva mu bunja bwa Babiloni. Naje navuga nti Imana yavuze Uburundi buzokira. None gantuze ntimubona ingene tumeze ubu. Mugabo hakabaho imisi yose abafise igikanu cyadadaraye, intumva, impumyi. Na Yesu yavuze ati muzogira amaso yo kubona ntimubone, mugira amatwi yo kumva ntimwumve. Hari impumyi zitabona aho tugeze, batabona iyo tuvuye. Ivyo twavuga tuti none bizoba ryari, bizoba nyene. None vyabaye.
none tumaze guhonja twamaze guhonja turabizi twamaze kubona ko Burundi buri kubuja heza turavye iyo tuva nimwibuka bene Israeli rero bageze urugendo rurerure cyane ngirango mwarafashe umwanya wo gusoma mwe nabereka Karebe ariko abwira Yosuwa ni muri cya gitabo ca Yosuwa nyene igihe bari bageze kugabura amatongo bashitse niyo ati kijya gihe twumva rijya jambo nari mfise imyaka 40 murazi ko ari nagiye gutata ngo none raba ngo tumaze imyaka 45 mu rugendo ati none rero ubu urabona nanje ndumuhumure mfise imyaka 85 gasome kajya kararemesha urugendo kugira wumve yuko turi mu rugendo tugenda turamaze guhoje cyangwa twakibonye mugo Mose bene Israeli babona ico camwa bakavuga ati cya gihugu twakibonye ni igihugu ciza cyane kiramera mbere twazanye n'ivyamwa byaco mwumvirize ubwo nyene wa mutima mubi nababwira umwe wa shetani ucuraza muri bubashwaramwo hacaba igipinga kimwe muri abo bagiye gutata gica kiraza ngo mugabo rero ndababwire ngo twabonyemwe nibigatanya ngo byabigabo by'ibihanaki ngo bizotumara iyo ni shetani ije kubagira ngo ntitubandanye urugendo regicira bashwaramwo bose baca baragumuka wewe Musa ugiye kutwica ugiye kutumara urabona rero wadukuye mu Misiri nguza gutumarira ngaho kubugi bw'inkota nabacu n'abana bacu bose mbere rero ntituzojayo reka twirondere urundi muntu aturongora twisubirire mu Misiri burya nijya mpwemu rero y'abantu bafise igikaru cadadaraye bagoma bavuga ngo nta kirakogwa ntaco murakora murabavyonzi muri iki abo ni impumyi ni ya mpwemu mbi rero iri kwibajamwo kandi ishobora kubandukira mukaza mura mwese muvuze muti tubitoye vyose twisubirire mu 95 hamwe ushobora kuza mubona impwemu iri kurabivuga uko Imana igacisha vuriti kuva mwese ntimuzahonyora kubera mufise igikanu cadadaraye irashoboka mwiyumvira iryo jambo ryatugifashije urugendo ubu no munsi mukaba mubona none nka jewe kuva ndaribonye nkabandanya urugendo nkabanzi ingorane zose twagiye turacamwo ingene zari zimeze duhemukirwa n'abaturongoye tukabandanya urugendo duhemukirwa gushikaho dushika mu gihugu tugatanga kucubaka none ubu ni murabe erega mwengira ngo ntavyo murabona murazoja ugasozi hejuru ahantu murabe mu biyaya amazu y'amabati ahari mwibuke nyakatsi zari zihari mu 2005 muvyibuke ndabasabe abantu bahora bamanuka ibujumbura nimwarengana ahantu ku muheto hariya umurenganyi bugarama mugira mushike mu kinama ca mubimbi muze muce muhagarara mu ndabira ahantu hitwa mu karambira hagati ya mubimbi na kirama hariya ku kibira umuntu ahazi 2005 azace ahagarara harabe neza azoza yumva mu mutima wiwe heyutse acavuga ati uburundi buri kumwe n'Imana muze muhagarare muharabe jewe muharansha mpagarara ngafata gafoto jewe rero ubu ndakunda gufata udufoto kugira ngo nze ndarungikira babandi mu gikanu cadadaraye ncandabarungikira nte igihugu coro ca mbere ku isi ngo aho ni Burundi bama baco bibaza uko nyene ngo aho ni Burundi nte hari umunyamahanga murabona za mu Burundi ntata amacumu mugabo mukuza bamubwira ngo ntuci Burundi ni mu muriro kandi n'abarundi nyene babandi bafise bakiri muri vya vyumviro vya kiriya gihe bamwe Yosuwa yavuga ngo sinzobakuraho bose ngo mumenye ko bazogumaho ngo bababere ibigeragezo bababere imitego bobo igihe twari tugowe bari mu binyana ubu rero abarundi bameze neza ubu bamerewe nabi nibo rero bace bababwira bakabaca intege bakabononera kugira muciki inkokora ya shetani ce yinjira muce muvuga ngo hariho ibigatanya bizotumara ngo twisubirire mu 95 iyi nzira ni ndende ariko turabona ko ubu heyutse Imana iratwereka ko turi kumwe ico ni cambere Imana iravuga iti ndi kumwe namwe Yesu avuze ati sinzobasiga muri imfuvyi nzobandungikira umuhoza abahanura
singiye turi kumwe ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi kubera kimwihebura yakoze biriya yatukuye hariya hahandi twavuze twabonye ikadushikana no munsi iracahari no biracariho kandi gumikora urugendo turiko turagenda turi kumwe n'Imana kandi tuzoshika amahoro narega ntuze ahantu twashitse amahoro ico gihe twari turi muri kwashi imvura ihita ikaguhitira igwa ikaguhitirako ukararura genda ukiriguragenda wagira ngo ngira nduhuke ugasanga umusego wabaye imva y'umuntu igihugu cyose gacika igihugu c'amatongo c'imva aho uca hose ari imva ntuze aho hantu twari tuzi ko tuzoshika kuri uno munsi ariko hariho intumva hariho intabona hariho abadadara igikanu atangura kubigaya bifise uraze kugaya ikintu gifise Imana rero nihiri tuvyumve neza mwebwe rero ndongozi mwumvise indongozi mbi n'indongozi nziza icambere coco kugira mu indongozi z'ukuri narababwiye hariho ubudasa bw'indongozi hariho indongozi mboneza kandi indongozi mboneza ntizishobora kuba nyinshi indongozi mboneza ntizishobora kuba nyinshi hariho indongozi mboneza hariho indongozi hariho n'ababwiriza indongozi mboneza ikintu cambere muzoyimenyerako icambere musanga afise akanyamuneza kakazoza akakanezererwa atarakabamwo kuko we warahabona indongozi mboneza ni indongozi ikorana n'Imana Imana ikamwereka nibiteye ubwo bigacibubwira ati ijya n'isupu ntimugire ubwoba hajya muharengana menya kujya nyene naho mubona harimo ibitambwe naho mubona hariho intambwe indongozi mboneza irahabona ikahemera ikongera igafata urugendo ikahakunda ikavuga iti ntunteshe yangumba ntunteshe ukabona ibigusamaza ntunteshe yangumba ukaguma uri ku rugendo iyo ni indongozi mboneza bifise vision rero abantu benshi bapfa kubona ngo vision ngo imbona kazoza nababwiye nta muntu numwe azi bizobejo narabibabariye mugabo Imana irashobora kwereka indongozi mboneza ikavuga iti wewe ngira ndakwereke Imana yaretse Musa iti hariho igihugu c'isezerano gitemba amata n'ubuki nabaraganiye fata urugendo mujeyo Musa aravyemera arafata urugendo kubera kwemera indongozi bifise vision ni inspiration ntagire uzobesha ni inspiration ni kuvuga Imana irakwinspira kuko niyizi bizobejo utemera Imana ntushaka kugira vision ntagire uzoguhenda kuko Imana irakwereka none ico gihe nimwumva yuko twari dufise vision ko Burundi buzogira amahoro tukumva iyo vision tuzoshikayo ehe ngibi biranditse Imana rero atanga vision indongozi mboneza ibibona iri kwirajana ihanga nkuno munsi utari indongozi mboneza ntazi ati mbega ibigori tuzakwimbura ibigori mu indongozi mboneza nk'ubibizi ingene bizogenda après et ensuite hakurikira iki kubera indongozi mboneza ibiziyija ikimenya nibikurikira burya ngaha mu Burundi indongozi mboneza sinyinshi ibimenyetso biraboneka uzosanga indongozi zihebuye ziriko ahubwo ziraca n'intege abandi ubo ntabari mboneza yihebuye nukuba ntabona iyo tuja ntahabona nawe nyene amaso yazivye acamera nk'abandi ngo twofuma twigira mu Misiri ntabona iyo ariko araja ko ari heza agacaca inkokora abandi indongozi mboneza iramenya iti tuzokubaka amazu meza mbega rero ko tuzokubaka amazu meza ndayabona azoba ari amajahe agaca baraca amabarabara akerekana ati ibarabara naho tutararica rizoca aha tazomuyaga nkuba n'amazi azoja hazova amajahe akabara bibona hakiri kare ndabereka Imana ingene ikora ibitangaza ku ndongozi utemeye ugafata urugendo ntugenda uhabonye
igihe twari mu myamamazo murazi yuko hariho ibi navuze ntidutegereza kuzoshikako vyanka bikunda abantu bazonywa amazi meza muga ntubikora ku munsi umwe ntubikora mu mwaka umwe uzurakora ukavuga uti tugejeje hehe urugendo rugeze rw'amazi meza rugeze aha nk'ubu ndahabona aho tugeze hanyuma rero ico gihe ndi mu myamamazo mvuze ivy'amazi hariho akarere ni muri province Mwaro bambwiye bati shaka kuvuga ivyo uvuga vyose ati kibazo c'amazi ukinume ngahe wacu nta mazi azopfa hashitse ni gute ngo none ko amazi atadugijwe n'imoteri ngo ubeze gute hoho woronka umoteri ruzokura amazi hariya mu kaniga ruyadugane kuri gihinga hejuru ngo naho wowe umeze gute ibidashobokera abantu birashobokera Imana ncavuga nti nanje aho niho ngira ngirira umuhigo wa mbere ndavuga nti jewe ndabe kuko ninashobora kuzana amazi ngaho zocamenya ko no mu Burundi bwose amazi azohashika ndagenda ndakora ivyigwa jewe nyene uko mumbona ndagenda daraba neza ubwa mbere natanguye kuronka akamashini kipompa ntijengira nkoresha akamashini kipompa kaze kipompa amazi kadoga ndagenda ndatekenika ivyo ntekenika nsanga inguvu ni nkeyi ntikazoshikana hejuru cyane ndavuga nti mbasha hanzo bigira gute mu nyuma ncavuga ntoya ngira ngire forage none forage kuri uriya musozi nzoyakura he niho nahatembera nzambona ahantu hashoboka ncavuga nti muce mwubaka urutangi runini cyane hariya hejuru ku musozi ruze ruce rutanga amazi umunsi uri izina icegera c'umukuru w'igihugu arabizi nigiriye muri sport nigira n'amaguru buke ngiye kuraba amazi nsanga abantu bariko baravoma amazi muri ya forage bati shabwa wundi umugabo kweri ibintu navyo twaziga aho rero nutuzi dukeyi kuko urumva sindaronka ubushobozi cyanavuga nti genda rero mugiri tangi hajya hejuru hanyuma ya mazi azaca duga mu itangi yuzure muce mugira amatangi mato rero amazi azakwiragire hose hanyuma turajamwe nyene na musitanteri w'iyo komine turiko turatekenika ivyo dutekenika ndavuga hariho iparuwasi impande ndavuga nti pati reka gucika inkokora ngaha amazi azohashika ati gute ni aha bizogenda uku uwe ngaha ahubwo itangi izociba ngaha gufi ya paruwase hanyuma duce dutanga amazi hariya hose hanyuma rero Imana numuhinga akomeye kabisa tuza tubona sinzi umuntu atweretse bati erega rijya soko amazi yoza we waritoye yego ngirirya erega ico genza mbona ishirahamwe odage rya diocese Gitega bacava ngo twarose financement ngo aya mazi turashobora kuyagira kuyazana twarose amahera mwarose kuraje duca tujako erega twarose amazi yitembagaza hanyuma umunsi wo kuyugurura musenyeri ni ntaye y'ukuri ndiko ndababwira musenyeri tutagura kuyaga ati aya mazi n'Imana yazanye ati kuko mu 71 ati foyer de la charité ijya muzobona mu Giheta yari igenewe kuja kuri iyo paroisse yitwa Mpanuka ati abazungu baraza barazunguruka barabura ahantu hoshobora kuva amazi azoja kuri iyo centre foyer de charité ati babonye bayabuze baca barayiheba baca bayijana mu Giheta atamaze sinzi yavuye rero abanje ndamubwira nti buryo urazi Imana ingenetse ubwenge ntiyarabonye ingufu z'abana b'abantu ko bafise ishaka yuko bazoronka amazi ni hanyuma Imana kiragendera duze umusozi raduzira gushika aho rija hejuru none hera amazi arashitse ntiburya nivyo kiriya gihe ntivyashoboka amazi ari mu kuzimu nimwakora Imana twayaye ikibazo ca mbere ubu niyo mwami w'u Burundi ntishobora kwemera ko abana b'Imana banywa amazi atobekaye ikira yaduha none yose temanyaje gantoze y'ivy'Imana abigihinga cha Mwaro bari ngaha barabizi ko ubu hari amazi poruta bari bavuze yuko ngo nishake mvuga ibindi vyose ngo ivyo vy'amazi yaho ndabireke none aho mwumva ikibazo c'amazi kitazohera mu Burundi muga abantu bashaka ko uno munsi imitumba yose cironka amazi kwitaronka amazi dusubire mu Misiri ya
nimwambwira igihugu cyateye imbere mu munsi umwe mu mwaka umwe mu myaka ibiri nzora Ubushinwa ntimuri mu gihugu vya mbere bitunze ku isi mu 1949 cyari igihugu gikennye kiri munsi y'u Burundi mu bihumbi 2020 bari bihaye imyaka 50 mu 2030 niho bokwije imyaka 50 kugira kibe ari igihugu giteye imbere gitunze mugabo 2020 basanze bamaze gushika murumvise imyaka bagenze mugabo bamwe bikanu bidadaraye bazi yuko ubunyene igihugu cy'abatanubuki giteza kuba cabaye n'urugendo rero tutegeza kuba dufise imbona kazoza twese tuyibona indongozi imboneza rero iyo inspiration irayifise mbona kazoza ico gicapira gifise hanyuma ucuzuke inspira abandi rero bamwe bacika inkokora niwe ucuzuka bespira utoya ngiki gihugu turiko tujako reka gucika intege urugendo rabandanya kandi vyiza murabibona mwaramaze guhonja indongozi imboneza rero niyishobora kubonera abandi ikamenya iri kwirajana abandi